2 jours 3 jours ndi muhira ntasohotse kubera ivyo bidroge nafashe nkasohoka ngiye kunywa itabi kumva umubiri ufise ibintu kanaka bamenyereje twatangurana shitse casanga baduze kuri booster rero booster Salocom isosiyete yikwije babafitiye service nyinshi hari nk'ibijanye na imprimer ariko capuriro mu kirundi yego nawe ra yego barandika ku mpuzu ku matisi yego ku matasi ku ma plastique mukam tutibagiye gushira amafoto ku mpuzu ku makaro ivyo vyose. Shalom bakunzi ba Salocom TV1 mbega muri amahoro aho muherereye muri kumwe na Berize Shimirimana rero mu kiganiro c'uyu munsi ndi kumwe n'umutumire azanye intahe iza kubaka abariko baradukurikirana. Abantu benshi uyu munsi baraboshwe n'ibitandukanye. Ushobora kububoshwe n'akaboregwe cyangwa ushobora kububoshwe n'itabi, urumogi, za booster, ushobora kububoshwe n'ubusambanyi, kuraguza n'ibindi byinshi. Ariko nagira ndakubwire ngo Yesu arahari kandi ahari kugira ngo ashobore kubohora umwe n'uwundi ashobora kubaboshwe. Dufise umutumire rero adasanzwe uyu munsi aje kutubwira ingene yabohotse, aratubwira icyo Imana yamubohoyeko canke byinshi Imana yashoboye kumubohorako. Mwibuke rero kugira j'aime, mwibuke kugira partage, musige na commentaire. Natevye reka mekaze umutumire turi kumwe uyu munsi ndakuramukije. anje ndabaramukije. Muri amahoro? Turashimuhora. Yesu nashimwe cyane. Amen amen. Tudatevye urashobora kwidondora bariko baradukurikirana. Ku kazina kanje nahawe n'abavyeyi nitwa Ndagano Gijasar. Ku bagenzi nabo bantaziriye Big. Sanzwe uri Big, urabona ingene ungana. N'ubuntu bw'Imana. Ufise ibiro bingahe? Ibiro muri kano kanya afise 120. 120. Urumva nyene uriterura nta kibazo na kimwe. Ndashima Imana nta kintu na kimwe ntakora. Na sport urayikora. Na sport ndakora. Gijasar uvuze ngo ni indagano y'Imana. Ndagano Gijasar. Gijasar ninde? Gijasar rakijijwe muri make dushaka yuko ushobora kubwira ariko aradukurikirana kugira ashobore gukomera. Gijasar ndumukizwa ndakijijwe nagiri ubuntu n'Imana. Imana inkura aho umwana w'umuntu adashobora kuyivana. Ndumuntu yaciye muri byinshi nubwo ntari uwa mbere naciye muri byinshi mugabo ivy'iwanje naciyemwo byari byinshi kandi byari bikomeye. Abashima Imana ko yampaye kuyimenya irangira ubuntu irampa agakiza. Gijasar arubatse? Oya. Acari umuselibateri. Acari umuselibateri. Okay, none Gijasar musengera hehe? Mu mazi igihe kingana gute mu gakiza? Jean sengera muri Eglise Nayote. Iri Bwoga ya mbere. Nkaba nakijijwe muri 2019. 2019. Kuvuga umaze imyaka 6 mu gakiza. Okay, mbega none uri karadukurikirana ashobora kwibaza kino kibazo. Gijasar yavukiye mu muryango w'abavyeyi bakijijwe. Gijasar yakuze gute? Ni igiki catumye Gijasar ashobora kuba ari mu gakiza uyu munsi mbega wagakuriyemwo ukagumamwo? Ushaka kumenya intambuko zawe novuga kuva mu buto bwawe. Mu buto bwanje sishobora kuba ndavyibuka neza. Gusa ndibuka yuko je nakuze ntakijijwe. Agakiza cyangwa ukizwa kwanje Imana yanyitoreye. Novuga ko yariyo yanyitoreye kuko aho narindi nabwiye ko umwana w'umuntu adashobora kwagukura bivaye n'ivyo narindimwe. Umuryango wanje ntukijijwe ariko ndiko ndawusengera kugira nawe wakira agakiza. Imana ishimwe cyane kandi ko haje. Bakoze. Imana iguhe inkomezi.
warahondeje ku gakiza urumva yuko karyoshe hanyuma uravuga uti n'abandi bashikirwa kuko igituma ndakubwira ko nawe ushaka ko bakizwa sincira urubanza umuntu sinzi ibyaba arimwo ariko ku bwanjye je nari ndi mu bindemereye nije novuga agaciro k'agakiza bivanye n'ibyo nari ndi mu bwa mbere tudatebye urashobora kubwira ko rero wavuze yuko Imana yagukuye aho umwana w'umuntu atoshobora kugukura wewe ni uzi ibyo wari urimo ni uzi aho Yesu yagusanze bishoboka yuko aho wari uri uwo icyo gihe hari uwundi muntu ahari uyu munsi kandi aremerewe avuga ati ibintu ntashobora kubivamo gute mbega wari uremerejwe n'iki wari mu biki nimba atari banga hanyuma ugende uratubwira etape par etape n'ingeri Imana yagusanze aho hantu hanyuma ikakuremurura. Murakoze ndibuka je natanguye nova gute kuba umugarariji kwinjira mu bintu by'isi cyane muri primaire 5e ndabyibuka nagize abagenzi nkuko abandi bantu bose bagira abagenzi hakaba abagenzi babi n'abagenzi beza mugaje sinagiye mu bagenzi beza sanga nagiye mu bagenzi babi ndabyibuka muri 5e nari mfise abagenzi dutangura ingeso bijya bintu byo kunywa itabi dutangura kuja mu ngeso mbi ndabyibuka igihe ntangura gutangura kunywa itabi twaracimba ku ishure je mu gico narabarusha kubitora mu ishure je nagenda nubwo jewe ubumenyi nari mfise ndiko umwigisha ariko arigisha je ntavyo kuvango ngo ndaza gusubiramo ndabiravye ibyo mwigisha ariko atwigisha natera byifixa mu mutwe hageze ikibazo nkabitora komsa abo bagenzi biwanje dutangura kuba abagenzi bibaza ngoma ndabahe kuvyo mfise nanje bampe kuvyo bafise cadusanga jewe ibyo nabakuyeko nabakuyemo kunywa itabi nangura kwadukana ingeso yo kunywa urumogi wiga 5e primaire benshi barabikora ntibiraba iyo satana ashaka gufata agufatira mu bwana ntaguhera hahandi ngo ukomeye aguhera mu bwana kugira ngo bicihebe hazogere yuko ushika ahantu umenga wabaye ikinani ndavyibuka 5e 6e 7e 8e aho rero ndi muri bwo buzima ubwo buzima rero ntangwe kuba mwukonye 8e niho bwagwira umva imyaka irikiraba ingahe irikiraba 4 nkuze ndiko ngendana n'abantu babikora kandi kugenda n'abantu babikora niko ugena uhura n'abafise experience mw'ivyo bintu utangura ucoma akaburu tagacomuru ugacoma muri batanu kagera igihe akaburu kakicomana kagera igihe kwisaha ugashaka rero ntangwa kuza ndacimba ku ishure tukaza turasohoka jewe amayetide sintonde no musi nkavuga ati sintonda ku ishure ndavyibuka shitse 8e mu gatondo hari ibintu byari byaramfashe byo gutanga kuzinduka muri sport azinduka muri sport shitseyo kubera nagenda nagatwaye navyuka 5h nkaja muri sport ndi muri sport hama nka karorika nka kano acha subira nkiruka 6h30 6h30 abangiye muri douche abavyeyi banje ntibigira bamenye ivyo ndimwo bavuga ati umwana wacu arakunda sport bisanzwe kumbe ingeso zanje ndiko ndazishyira muri izo sport ava muri sport ntiranja kwishura umva nagafashe hakagera igihe umubiri ugasanga urabikeneye muri pause nkacimba hari aho badukura amanota mugare rero kubera ice sinari mfise kwishuri nabitora abigisha barankunda bamaze kuba bankunda ntibigera biyumvira yuko ingeso basi ndi mu bintu bibi bavuga ati none umwana baraburaho banca kubera nabitora bamaze kuba babona ufise amanota meza bavuga bati uyu mwana nta bindi bintu bimusamaza bihari
kuko yaba byari iyo biba bihari bari kuvuga bati ntiyo bitora bagatuma ko n'abavyeyi ndavyibuka aho byagiye kuba rero grave ndavyibuka 2015 ngiye muri interna hariho ibinini biraho sishobora kubivuga izina kubera hari abakiboshwe bacaja kubirondera ndavyibuka ivyo binini naragiye ahantu sanga biriyo ca ndatuma bari babifashe mu gipolisi aho hantu sishobora kubivuga ca ndatuma umuntu arabinyirira abinyiriye hama ndamuha amafaranga ico gikopo ugishize nko muri valere y'ico gihe cari kugwa nko mu bihumbi 100 ca ndakigura nk'ibihumbi 15 15 urumva umaze kuba niyo myaka ukiri mu manite twegeye muri iyo misi y'iwacu byaragugora kugira nke 15000 15000 muhira harawasanga n'ibya gaflashe mbone yo gusaba imbabazi abavyeyi bava barire kubera barabimenya mugabo urumva kubera muhira haba hari abantu benshi baravyirengagiza kari jewe urumva batukisha batonya banje kari bo babitwaye burya kenshi yo satani yagufashe arakwigisha n'amayeri yotuma umenga ibintu by'iwawe ukabigira ibanga nico nagira ndakubaza ico gihe cyose kuva 5e primaire ugashika secondaire ufata ivyo bintu afira nigeze bamenya wabigenjeje gutugira ngo ntibashobore kubimenya abavyeyi biwanje ntibigira babimenya twe papa yakorera ku matere agataha weekend ucuba umwana mwiza akavyuka ari hagusanga hagutumye utuntu kadukora mugabo urumva wavuye muri affaire ziwa ntigera bimenya aho nyene mubabarire ngene mvuza akantu kenshi abana baja mu ngeso mbi sukuvuga ngo ubiva kuri bo kenshi iyo umuvyeyi ari umugenzi wawe mukaganira akakubaza ingene umerewe atacu muyishanye birahugora cyane kugira uje mu izo ngeso je nakubwiye papa yakorera ku matere agataha weekend urumva ntitwaronka umwanya wo kugira ntitwaronka umwanya kubona atari weekend niho yashobora kumbwira ati zana amakayi wawe turabe ndakubaza ibibazo kumva ubwenge muhira baragerageza yuko udevelopa ntonzera ubumenyi papa akamfasha kwiga akangira ama revision generale nicaki nakubwira je kwishuri nabo wa mbere kubera iki weekend misi yose byabizwi yuko ntegerezwa kubazwa ibintu byose twize weekend nkaraba ko ndabishobora ubumenye bukadugira aho nyene bikaca bituma niyo ndiko ndiga ngerageza kuba concentre n'umwigisha rugira niyo muhira naza kubaza ikibazo sindagihusha urumva ibyo ndabibamwo ariko umuvyeyi byagarukira aho nyene amaze kubona ufise ubwenge mu ishure ico yakurungitse kurondera ku ishure akabona urabitora yacavuga ati birakwiye mwaganira oya basi twaraganira mugabo umva umuntu mubona na weekend uramutinya ubwo umuvuga ati reka je mbe concentre ku manota mugabo by'ingeso zane ntaza kuvyinjiramo kubera iki nawe nyene ava harushe ava ukazarushe abakeneye kuruhuka mugo urumva ikintu camira manza kurondera yarondera ko urondera uronka amanota ico gihe umuvyeyi je ntigira bimenya ko ivyo bintu ndiko ndabifata mbo gwarukarto nayo gwarukopo nayo ndakubwira ngo ibinini ndavyibuka ico gihe hari ukuntu aca ndadufungira mu dusashe ngiye nko kwirigara atwara nk'ibinini jana kumva hari ibinini vyinshi binini jana je kubera naritanguye ivyo binini nakosoma 3 ndaduga kuri 6 ndashika no kuma nashobora gufata nka 20 24 kaca sanga je urumva ntibigera bambona ngo ndi muri circulation kubera iki bya binini byaca bituma nigirane sinzira je ndi muhira naguma njyanyo akavuga ati umwana kabisa yigwa ryamye muhira ngira ntangeso mbiyo bafise mugurumva zangeso zanje zihagaze muri kwa kuryama sinjyamye kubera nkomeye njyamye kubera madrogue nafashe ico gihe ndaja muri interna cise muri interna Jesa kwefisa amaraso meza ku bantu ndakundwa n'abantu cise muri interna abantu baba barankunda canshikira re mu kagwi k'abantu banyura umugisa wasawa je nanje muri interna
je nanje urumva kubera nasanzwe ndabikoresha cangira ntwaye n'ivyo binini muri interne ndabibahaye abo bana barabagenzi twigana bavi Bujumbura ndabahaye ku binini bo ntavyo bari bwanye barabinywa bumva biraryoshe baca bangira ku icizere cyamba umugenzi wabo cyane nabo bari bafise ingeso yo kunywa itabi ryasanzwe je nanje itabi basi sinarikunda baca bankundisha bya satisfaise narigeze kumva gwari urumogi n'ivyo binini yari zo droge ziwanje ndavyibuka baca baramfasha banyigisha kunywa itabi ndari n'inzoga cane inzoga ku buryo je ndavyibuka je nagiye guheba inzoga ngeze kuri bijya biyeri 12 kaze narayimara n'ipaki itabi none ko mwari muri interna mwaronka umwanya gute wo kunywa inzoga mwaronka umwanya gute wo kunywa ivyo bintu mwabinywera hehe mbo kenshi iyo satana agufashe aragerageza kuzara kwereka amakwe abandi batabona jewe narahengera dufate tugiye hajya ava yuko tuja ku ishuri hajya abandi baziduka muri etide hari ukuntu muri interna wiprograma bavuga ati genda zavuka 5 hama nje mu ishuri nsubiremo je imbere yo gusubiramo namanza gufata bya biyayura mutwe kubera nari chronique navyo maze nabo bagenzi bane tukavyuka tukabifata haragera igihe muri dortoir babimenya ko tubikora mugumva kubera umunyeshuri ataba agufise ko atabasha bagufiseko arabibona akirenganira mugasinze ukuntu byagiye gusha kwa directeur akama yaduhamagaye muri biro atubwira ati mwebwe muri ko mwebwe muranywa itabi ngaha muri interne kandi liste yanyu turayifise byiza mwo bihagarika tukavuga ati ayasi satani rero umva yaragufashe agerageza kurumvisa ibyo uri kurumva byose kumenga sibyo namanyanga n'ibintu abantu bariko barafonda twe tukabana tubikora turabikora ndavyibuka ico gihe mu mwaka wa mbere ndi muri interna muri vacances ijyanye ne vacances ya mbere ya Noel turataha dutashe abagenzi twabinywana bo numva ni bari bagiye mu interna babandi bose mwatangurana babandi twatangurana shitse casanga baduze kuri booster rero booster je nayo nanyoye aho hari nko mu mwaka wa kangahe hari muri 2015 kubera ngaho Gitega booster yatanguye kuduga muri 2015 abana babandi twabigirana sanga baracafuye abari bafise amaheri wabo basigara basuma umva barononekaye basigaye basa nabi no kuga batacoga bafise umwanda je nanje mvuye muri interna uroga uragerageza gusa neza kubera ni wa mu bantu usa nabi ndabegera ndababaza none mwe bino bintu nibiki twaraje nakunywana nkabona banyoye ibindi bintu nazi atirata sama bino bintu je ntazi bituma abantu bameruko je ntavyo nonyo reka mbandanye nkwa ryatabi na bya binini nigoro mu gihugu nizo nzoga muga ivyo bindi by'iwabo je sindavyinjiramo watewe ubwoba n'ukungene ubona bahindutse sanze barabaye abagenzi bamwe aza numva ngo tugende kurabana ngo ari mugasho yagize iki ngo yari ivy'iwabo tugende kurabana byagenze gute bamufatiye mu isoko yivye hari n'abayigurisha amateleviziyo muhiri wabo ibirato ugasanga muhiri ibintu by'iwabo basi babimaze umuvyeyi agategwa ishavu no ku mwana wiwe yabaye akaca mushirahe mugasho cyangwa bakamufatira mu gahinga yivye umuvyeyi akavuga ati je bivaye n'ibintu maze ku mpombe ni umutware mugasho agira ndavyibuka ico gihe niho natangura kuzanduva umutima uri kurambira ati wabonye yanzira urimwo ingene imeze iyo nzira urimo sinziza je nkabikora abandanye nabikora mugabo nkabikora numva ijwi riguma rinyagiriza ibyo bintu bikora akora sivyiza haragera ndasubira muri interna mwaka wa mbere ndamara ndagaruka muhira ntibazi na kimwe baguma bavuga ati umwana wacu aratekanye kandi hose waguma uronka amanota meza je naba mu bambere nari nzi strategy nkoresha kugira ndabitore ku ishuri kuva nakubwiye ko muhira baranyigisha cyane nari nzi nyene nikorana kugira ngo nigenda bitora
rero ico gihe je kwishure nta ngorane nari mfise abavyeyi amanota nabaha amanota meza nakubwiye ko nari umwana adakunda kuvuga amajambo menshi nga yuzuyemo ibibi byinshi kubera ivyo binini byarageze igihe biramfata ku buryo ndabinyoye bijya byo kuvuga ngo usanga muri kurayerera n'abantu bitamfata ugasanga cenirwa ndyamje nashobora kumara des jours 3 jours ndi muhira ntasohotse kubera ivyo bidroge nafashe nkasohoka ngiye kunywa itabi kumva umubiri ufise ibintu kanaka bamenyereje nkasohoka ngiye kunywa itabi canke urumogi nkaca nisubira muhira mwavuga umwana wacu yahora muri interna narushe kumbe duhishijwe n'ivyo biyayura moto none itabi ntiryabamotera muhira uhejeje kunywa itabi nibakumva ko uba wanyoye itabi nakubwiye je munyane twara umwanya wo kuganira byandi byo gutera inkuru twe mwira ryari itegeko uvuze ni kwiga hageze gufungura byo byose itegeko urabizi ko ari byo ufungura je hage naja kuri table inyuma ya bose cyanke noze nyene nkifata neza nakubwiye iyo satani yagufashe arakwigisha utuntu kanaka ukoresha kugira amayeri yawe ntamenyekana akucira indani abantu ntibazopfe bamenye icakwisha rero narashobora kubifata muhira bakavana no mwana ko atekereje ukunye ni gutekereza gusa cyangwa hari ikindi kintu muga kubera urumva bitari bwamenyekane ntibashobora kumenya ivyo ari byo rero ico gihe kirashika gishitse urumva nishwe navyo ryajwi turiko turagwana ari ivyo bintu nubwo birimwo si byiza ivyo bintu ndabikora gushika yaho nta yanje ego nakubwiye ivyo nagiriyemo nabigiye nkuko nk'abandi babijambo nta yanje ishingiye ku kuntu nabonye Imana ntaramara gukizwa gukizwa ndavyibuka hari muri ane terminale muri 3e trimestre turiko turakora dugoma dutangura ama examen yari dimanche ico gihe ndibuka je ningi muramvya hari habaye primusique umva twari abanywanyi b'ivyo binyobwa byabo bari bagize promotion twarose na sortie ca turasohoka nabo bagenzi banje turagenda turakomanda ibinyobwa umuziki uravuga twarakunda umuziki umva ivyo byose birajanye turabikosoma abandi baraja ama etude ya 17 tweni twagenda turaguma mu kabare gushika kuma 21h za tatu cyo giye kubera je n'amahera menshi nari mfise muga bagenzi banje abo nova kara bagenzi baba bari bifise cyane nje nababikira amafaranga iwaba barungikiye amenye ndayajera kubera nari mfise imyaka gusumba bobo ayo mafaranga candababwiye ati bahungu ko turi ngaha tuza gusanga muri interna tudafunguye ilifo yuko turaba tuguru tunyama tuje catutuma umwe muri twebwe acagenda gukomanda umva twara ahantu mugakwe dutuma umuntu umwe agenda gukomanda umutwe w'impene agiye gukomanda burya igihe Imana ishaka kugaragaza ibyawe Satani arafata akabihisha muga Imana ishaka kukurokora ifata bya bindi wakora ikabishira ku mugaragaro umwanya umwe ndavyibuka uwo munsi uwo mugenzi wanje agiye gukomanda inyama baca bahurirayo na directeur wacu aca aramufata amufasha ambwira ati izi 21h kwagomba hagere couvre-feu vuri ngaha bigenze gute yaborewe yagiye ari karangwa itayo urumva aca avuga ati rero wewe ndazi nturi wenyene reka ndagukurikira unyereka abandi bagenzi bawe muri kumwe cha turagenda baca dusanga ahantu twari muri mu gakundi twara abantu bashika 6 basanga amatabi turiko turanywa twaryohewe bijya bitwa kuryoherwa wa mudirente naca tubona tuguye turi bugiruke bamaze kutubona kandi ya liste barayifise muri biro nabikubwiye aca atubwiye ati umviriza tekana mu konsome aca la telefone na directeur turi kumwe kaka groupe ka babana ndabafashe
ikintu gikorwa no kuramye tubigiye sawa cha turataha umva twatanguye twibaza ngo numunezero tugiye mu mubabaro cha turaja muri interna tugiye muri interna turavuga none ko bagomba batwirukana ku mutima nico caje ko bagomba batwirukana abavyeyi bacu tuzobabwira ko batwirukanye turi kubera urana muri interna hari usanga wabeshe ngo agasabuni kaheze ugasanga nitwa dofaranga uri kuronona cyangwa ngo banyivye abavyeyi bakita ku rutari bariko barakurungikira amafaranga kumbura ko yatwara mu gaso zitari nziza ico gihe twara ijoro ryarase guca turadukanura turavuga ati none je mu gatondo bazotugira gute mu gatondo bagira conseil de direction baraduhamagara baduhamagaye batubwira ati mwebwe mwafatiwe muri bini je nari mu mwaka wa nyuma twari mu mwaka wa nyuma umwe ni yari mu wa kabiri muri seconde aca batubwira ati burya mwebwe gera muzana ibintu by'iwanyu muce muza murabe ivyo twabandi ramvo twabahaye turagenda turategura ibintu turasaba umva twasabye ibigongo biranga turarya umutima amenyo turagenda turatora ibintu by'iwacu tugiye dusanga baduhaye ramvo ya desemene baduhaye ramvo ya desemene ana examen bazikora desemene muri desemene batwirukanye lendi nta examen imwe tuzokora kandi bisaba yuko iyo desemene tuzoza tuje hagize chômage cyo tuza tuzananye n'abavyeyi cha turataha muhira turarondera n'abavyeyi bacu za kubabwira gute je ndavyibuka ico gihe muhira naba telefone ndabwira twari ibintu bibaye ku ishuri sinabwiye ko aduhaye ramvo twari ibintu bibaye ku ishuri batubwiye ko na examen tazozikora gusa tuzoza tuzikora muri chômage tugiye dutwaye n'abavyeyi kubera ku ishuri arakabazo kabaye kubera babavyeyi bacu batinjira muri byinshi batinjira mu buzima bw'iwacu baguma bibaza ibyo ndababwiye ko ari ukuri cadagenda examen ku ishuri ariko barazikora ndiyumvira none namutwara ku ishuri akaca asanga banyirukanye kubera itabi banyirukanye kubera ubwo butandero nzokifata gute imbere yiwe kubera je muhira abavyeyi banje narabatiye inca muhira barankundira baraza zo desemene turazimara tugishika ku ishuri ikintu baba batubwiye bamanje bahamagara abavyeyi wabo barinjira muri biro twagiye tubona abavyeyi basohoka bashavuye bashika badukubita amakofi twese badufukamika imbere y'abandi bana twigira abastar imbere twigira abantu bakomeye imbere y'abanyeshuri bumva kubera iyo ufata bijya bintu birakugira ubundi biragushiramo izindi ngumva ukabona umengo urahambaye baradukubita hama baravuga ati mwebwe urabona ko imyaka yanyu ibaye ubusa ntimuze musubire kutugora umva ishavu ry'umuvyeyi murabizi baradukubita hama abatorite bo kw'ishuri baravuga ati bano bana nimubareke nta kundi turindire proclamation ibe ndavyibuka kimba ari ikintu cambere cigeze kunezereza mu buzima urana wiga muri ane terminale barafisha niba programme barafisha abamenye ndavyibuka bafishije je navuye muri classe za seti naho ramba wa seti wa witi babagenzi baje nabo nyene numva bari banyegera nabo nyene barabitora ndavyibuka uwo munsi ngiye kuraba kuri afishe nashiye sanga jingirwa twiga turi abantu 53 cyasanga ngira 48 namenye uwo munsi sinzi sengesho yo ryavuye ndavuga man urakoze kubuntu nkore bino bintu babagenzi banje bose sanga bamenye mu bagenzi bacu hari no wabaye waje takoze exam haro wayi wasenga twa ishure ryose twe twaramenye twari dusanzwe tubitora umva kubera ico gihe navuga yuko iryo shure twagiye ko ryari ishure ry'abantu ba mbere babitora kubera ico gihe kugira gushire muri interna nuko wabumerita kuja muri interna ndavyibuka uwo munsi twararyohewe abavyeyi turabatelefona ati bwa ndi twamenye umva umuvyeyi yari yatubwiye ati mukazoberwa ntimuzotaha cha turabatelefona ati twamenye bararyohega urumva umwana iyo tuvuye turabamvuye ku rukonyi babagenzi tubandanyanye turabagenzi turitegurira exeta ndavyibuka kubera
kubera utaba basi kubera wamenye utari uvyitega nagize kanavuga ati je gize kanvoitora sinigeze mba concentre na vya bindi ndibuka ikosa rimwe nakoze naciye ngenda kuri ba bantu badu wa mudinentene yaduharamvwa cyana ubwiye ati none ko aduharamvwa wihoye ikintu ubona ko twamenye urumva twaye ibitimba twara abantu babi ica atubwiye ati sha ego mwamenye mugabo mu mutwe mumenye ko atabintu mumenyanye ntaco mutwaye twe twagerageje kugira ngo uje mu buzima bwiza mugabo murabona ko abavyeyi banyu muri ko murabacavuze umurezi aguma n'umurezi ntiyaduhaye umwanya ngo duharire turagenda exeta turayikora intango rero shasha y'ubuzima bw'iwanje yagiye kubaho mpejeje ishuri ndavyibuka inje muri grande vacances twaje gukora exeta hari umugenzi wanje nani arigishije kunywa urumogi twara abana twara abagenzi keshi nabo muhira yaraza muhira wabo nkajayo ndavyibuka ico gihe cina mu telefone namubwiye ati muhungu ngo tujane tuje muri bya bintu byo gucoma turagenda acambwiye ati ndaje sohoka kubarabara ndasohoka kubarabara nibaza ngo tuguma tuje dutera tugenda hehe muri bya bintu muri ya magadeni muri ya marigara duhora ducomeramo mbe mwaja hehe mwacomera basi urumva gucoma hari warashaka kuja mu nzu y'umuntu hari abantu usanga muri waba atariho baba bari mugacomeraho canka babidandariza ugasanga niho mugiye gucomera canke mukaja nko muri stade canke mukaja hariya mu gasozi zege urumva ntiwagira ahantu uja urumva mugare wabikora turatura kugira abavyeyi banyu bagire ntibabibona ico gihe uwo mungu acaraza kubarabara aje kubabacambwira ngo muhungu urazi ngo rero ndagutera inkuru ucizo nzira burimo je ntazo nkirimo tijubu namaze kumenya Kristo Yesu cyandaduka ndatwenga tiwewe nuko ntakunda gucoma Kristo Yesu wamumenye gute acambwira ati je kwe yaramaze iyo nyota we witwa y'urumogi je yarayimaze rero nawe woshaka woza nkakwereka aho naciye nawe ukahaca kandi nta ngorane ndamubwiye ati cyo yareka ati je nkitwa jewe nje ngivyo bintu vyiwe scrub bwiwanyu ti wapi je na muga muri jewe hari ijwi nagumye nakubwira hari ijwi ryaguma rimbwira ati ivyo bintu rimwe sivyo ndavyibuka ico gihe uwo mugenzi acarantwa hari vendredi atubwira ati wewe dimanche uze witegure saa 2 top tuzatugiye kuri eglise hano sengera ndamubwira ati sawa rero urumva kubera amaze kumbwira ngo ivyo bintu by'intuze yaby'urumogi ndavuga ati reka manzo no munsi vendredi sinari binyoye samedi sinanyoye dimanche mu gatondo twazinduka tuja muri gusenga turagenda turasenga canicara ku ntebe ya mbere imbere nyine niho washikiye je nashikiye imbere urumva muri je nari umva umutima warurusha mugumubiri kwagumuvuga ngo bijya bintu bikora ego wamugenza aracarika imbere ko yari muri korale we warajara ririmba ndavuga ati bino bintu ni sabwa bundi bariko bararimba bariko baratazira Imana ndumva nyohewe ndumva ikirere ciza ndavuga ati bino bintu Imana yo Imana nje bino nkabiviva nisi yose nkama ndabibamwe ndumva ko nyohewe waribaza ati none aba bantu ko banezerewe batacomye batanyoye bino bintu nibiki sanga abantu bararyohewe rero ukuntu mu bakizwa bino ano ma eglise ya reveye bisanzura mu gutamba yego igisirimu bagabo nkabona ariko barasirima nkavuga ati bino bintu Imana mega ukwigumira ngaho yego nkavuga ati bino bintu Imana yomfasha nanje nkabivamo ndavyibuka rero ahantu hakomeye cyane ni ahantu ikintu cagiye kumfasha cyane hari umupasiteri twa pasiteri Jeremy Havyarimana hari hose Imana imuhezagiye aho ngeze nikubwiye nikugisengesho giwe ndavyibuka uwo munsi ariko aravuga ubutumwa kujya ntiyadominya avuga ngo ni wewe yavuze ati ngaha muri kino kibanza ndabona umujene aremerewe cyane arusha umutima wiwe n'ibyo arimo
umutima we ntuyimushimira hari ijwi riguma rimwagiriza kaca wumva ko ari wowe nyene aca mvuga ati nije ariko aravuga aravuga ibintu byinshi ntashobora kuvugira ngaha aravuga ibintu nyene by'ubuzima bw'iwanje aravuga ati burya satani yamuboheye mu ivyo bintu uno munsi aje gusenga yariyo minsi bariko barategura kugira agende ubuzima bw'iyo bwireko rero kirite niyahera aze kuza uwo muntu ndazijwiwe yuko aze kuza tuganira ndavuga ati ko ari jewe gasha none ko ngoma mfe n'ubundi bizogenda gute ndavuga ati akiriti heze ndagenda baranyakira akinyakira agiye mbona akorera Mosod abango mwimu w'Imana ibyo ariko arambwira sinari nzi yuko ushobora kubuterura ibintu bingana uko umva ariko avuga mpemu je nane nibereye nizi ibintu by'iswingi ndavuga ati umujama nawe nyene bino aravuga yavangiwe sinzi ibyo byo kuvangirwa ntabyo nari navuga ati uno muntu iswingi nazo ibi bintu bafata birenze bijya by'iwacu umva ko twe twafata ibyo by'ibimogi n'ibinini twavuga ati nizo swingi za mbere mbona umuntu ariko ararira mugurumva ariko arizwana je ndavuga ati ubu nawe zamutoye iswingi kwe aca aransengera aca mbwira ati wewe ndakugize umuhungu wanje ikibazo cyose uzoba ufise nditeguye kugusengera aca nyakiriza ndakira umwami Yesu ndumva muri jewe yuko ryajwi bidushije inguvu umubiri wari kuransunika kugira mfate bya bintu mwa kenshi iyo umuntu yakiriye umwami Yesu satani acahaguruka cyane kugira ngo amubuze inzira yaragiye kwa mbere umva dimanche yaheze muhira natashe ntanyohewe vendredi sinacomye sinigeze fata ikintu na kimwe samedi sinagifashe na kimwe na dimanche lundi cenjisonga sinzi ibintu naringiye hari ibintu naringiye kuraba ngiyeyo cyasanga akarigara k'abantu bariko binywera ibiyere hari hakiri kare mu masaha mu gatondo mu masayi nitwa tuzinanye kenshi iyo umuntu afata ibiyayura mutwe canke iyo umuntu anywa inzoga iyo abonye abantu bariko baranywa inzoga babagenzi kubera urumva satani aragerageza kugufata ukamenga na bagenzi biwawe basi mweme kurimo irakwegana ni ca kirere ikirere ciwabo ni ciwanyu gusa gusanga gihuje mukaca muronka ivyo muhurizako ca ndavuga ati rero ko mbona ariko baranywa reka nanje ngura akayeri cengura n'itabi kugira ndabikonsome cengena muri ya rigara ya babantu twe turaganira turi hamwe ndavyibuka ndasaba itabi kubera jewe sinashobora kumukiyere kitari kumwe n'itabi nubwo twasokanye muri famiye je barangurira ikiyeri nsomye gatatu nagira nk'ugiye hehe nkaca ngenda anywa iryo tabi nkaca ngerageza ukuntu nguma je nama na deodora misi yose niyo nagenda gutembera nama na deodora bakamamba we kuguma umota n'ibiki kumbe nagatabi mpejeje kunywa umuvyeyi kubera atakwita basi uva ngo ntanyitaye nta mwanya afise wo kugira ngo gumane nawe ngo abone ihinduka ry'iwawe aguma yibaza ko ivyo urimo ari sawa uwo munsi niko nawe ico nsavye iyo tabi ikiyeri baracuguruye ndakino kiyeri rumva naco nicashobora kumanuka neza nashize ku itabi ca namubwira mpe brike aca makajya ka brike kajya kutwanya kibiriti c'umwana ndacatse irya mbere kajya karanka kwaka ndatora ka kabiri karanka kwaka ndatora ka gatatu karanka kwaka shise uga gatanu babantu nibaza ngo nabagenzi bacatangura kumbwira batangura kubwira bamuntu wo muri kiosk uwo muntu nguri kurahanga iryo tabi umuntu ubona ko umuntu ubona ngo atabizi ngo no mu Babylon uwo ntavyaze ndumva ishavu cana mubwira ati wa muntu acambwira ati reka ndari kwakiriza urinywe kubera umva babantu bamaze kumbwira ko no mu Babylon ngomba rero ndabemeza ko ndabizi neza bugitabi iyo utamenyereye kurinywa we nkawe ndazi bari guhaye nk'ubu muri mutarinywa cyangwa utarinywa wokorora ku buryo umenga n'umutima urakuvuyemo ndavyibuka uwo munsi anyakije itabi ca ndarimo
ndarinyoye narakoroye babantu bari hariya bambwiye yuko umva mu Babylon atavyonzi baca badukana gato ngo mwe twakubwiye ngo mwe muza kwita ku bintu ngo bibareme ngo mudashoboye ngo ivyo mwe ngo birabarusha ubwenge ivyo ngo birakaze gusumba mwebwe urumva canamenya kumbe Kristo Yesu nakiriye jo hahise hari cari karakorana nanje babantu ntibari kunyinuba ahubwo bari kumbwira umva bo twagenda na kera bahora aca bambwira ngo ugenda bukepwe ngo tukwereke kugira ngo bigende neza ngo rinywe mugabo bakunzi ba Salocom TV1 murumvise yuko Yesu Kristo adasanzwe Yesu Kristo nta kimunanira aho umwana w'umuntu ashobora kuba ari avuga ati ntibigishoboka canke nabandi bakavuga ati ntibigishoboka Yesu Kristo ahashitse arabatangaza mwumvise ivyo yakoreye mwene data nawe nagira ndakubwire ushobora kubura ahantu uvuga uti ntibigikunda ariko biracashoboka Yesu Kristo nta kimunanira ndabakengurukire kuba mwadukurikiranye ariko ndabasabe iyi ntahe y'umwene data Gijasari muyisangize abandi muyisangize babandi mubona yuko bakiboshwe n'ivyaha bitandukanye imbere ya Yesu vyose birashoboka Yesu ashitse vyose birahinduka mwarahezagiwe Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube.